abasirikare barenga ibihumbi 9 Makenga aherutse kwerekana ko bahejeje formation bagiye kwinjira ku mirongo y'urugamba muri M23 benshi bamaze gupfa ngira ngo nibaho bahasigayemwo benshi ntibarenga ngira nk'igihumbi n'amajana abarenga abandi basigaye bose bamaze kugwa ku rugamba ukomerekera ku rugamba bitumwe niki bitumwe n'ibi bintu barimo barakora mu gihugu cy'u Rwanda bijanye no gutuza inzoga. Iyi nkuru niyo mwiriwe murabona ku munsi w'ejo ndetse natwe twarayiciye ko nko mu buryo bw'igice cya mbere. Ubu rero tuje kubagezaho igice kigira kabiri. Abankurikirana narababari ati na Mr Ibrahim Traore perezida wa Burkina Faso yarabonye ibiriko bibera mu Rwanda nawe agira icabagije abo abazi ikinyarwanda. Muti vyagenze gute? Mwarabonye ingene basesa inzoga zijya nzoga bariko barahagereka mu Rwanda mugabo bakazisesa bambaye impermeable bambara iyo barimo baragwanya ikiza virisi shasha ikiza kiba cateye. Mwarabonye ingene bambara iyo barimo baragwanya ikiza ca Ebola. Mwarabonye ingene bambara ingene barimo baragwanya ikiza ca corona virus. Bakunzi bacu ntivyoroshe benshi byabateye ubwoba benshi byabateye kwibaza ubwo nta kindi kinyegeje mu gihugu mu bibi bintu biri kubera mu gihugu cy'u Rwanda ubwo nta virus nshasha baba bahatoye cyane nta ni inzoga gusa kandi inzoga zari zimaze iminsi zinyobwa n'abantu ngira ngo nk'imyaka yababa nka 10 ariko bakaza kuzisesa bambaye amamaske bambaye impermeable zibabuze doko zambagwa n'abantu ariko bagwanya ikiza. Ivyo rero niyo vyatumye Ibrahim Traore abaza ivyarivyo. Rero bakunzi bacu muri iyi nkuru yacu tugobe tubabarire rero byose idonido ingene vyagenze ingene hari ibyabaye kugira ngo bitume na Paul Kagame aca afata ingingo direct ati hagarika buri inzoga yose itemewe canke inzoga yariyo yose hano mu gihugu cy'u Rwanda muhagarike nyinshi ntizuzuje ubuziranenge. Bakunzi bacu ngire ko ndagusaba kugira subscribe sabone kugira ngo twame dusangira bene izi nkuru abantu benshi bumva ariko ntidutahugirwe izarizo. Hari abantu benshi tukomeza kuba mu bintu byo by'umurejarejo ariko ntikwigere duha agaciro buri kintu cyaje cyose shaka muvuma shaka ikintu cyaje cyose aho duherereye nukuba maso na wewe ubwawe ukaba maso ku buzima bwawe ibyo wihereza ibyunywa mu gukabanza ukamenya uti ibi bintu unywa bimeze ukuntu. Rero bakunzi bacu reka ndagusabe wewe rero wamaze kugira subscribe maze ufyonde jeme ganiro cyacu YouTube kigenda ikakizungurukisha ikakigirira ico bita recommandation maze kigashikira benshi. Hari abanyarwanda nzi aya makuru batayamenya kubera ibiriko bibera mu gihugu cyabo birimo amabanga menshi kandi benshi barayahishwa. Mweshe ntimwari muzi impamvu wa munyamakuru Theo wo ukwezi TV yahunze kubera iki? Ni dose y'ibi binyobwa irimwo ndaza kwibabarira kuko ni ibintu byatangwe kumenyekana kera ariko kubera ko byari mu minwe y'abantu babashefu mugabo bica bituma bitaja ahabona ariko bakibona bakimenya ibiriko biraba ku basirikare bari banyoye ibinyobwa bimwe abasirikare bari muri celebration barimo baraserebura kuba basohotse ibinyobwa murumva ingere bimeze umunsi mukuru. Inzoga rero babahaye nizo ndetse babahaye ngo baza baritwaza ku rugamba nizo zatumye zivyura ivyo byose. Paul Kagame aza gushikirwa n'impapuro zivuye muri Human Rights Watch. Ibi byose nivyo ngo mende babwire kugeza aho nabaca afata ingati kumbe izi mpapuro zije n'aba basirikare bagupfa ibi biyoga hagarika byose acabanza kuja hanze kugira baze babihagarika atari mu gihugu kuko byinshi byari mu minwe y'aba generale yikanga ko bohava bateza canke bakamugirira nabi kugira ngo babyugare atari mu gihugu. Ciao rero turi kumwe muri iyi nkuru nkumbure tuyibasesangurira. Bakunzi ba Burundi etanu bakunzi bacu bakunzi mudukwirikirana imisi yose muri mu mahanga muri mu bihugu bigiye bitandukanye reka twinjire mu aya makuru neza na neza sawa kugira ngo tumenye ibi bintu. Abasirikare rero
bakunzi ba Burundi etanu nguko uko rero ibi bintu byagenze. Umunsi basohoka, umunsi baheza formation hariya irumangabo nyimba atari canzu, barabasirikare ngira ngo baba barenga ibihumbi 9. Rero kujya formadoko ya formation yaraheze, baca bavuga ati tuje mu munsi mukuru twigine nyene ko ibintu byagenze neza. Niko kurundira ibyo bafasha, baca bikora ku nzoga zisanzwe zinyobwa mu gihugu cy'u Rwanda, harimo za inguvu gin biga hajya ahantu murabona kuko mu gihugu cy'u Rwanda hatuyoga twisi twasimba waragi iki, ariko bo babanyo bafashe ibinyobwa byo muri inguvu gin. Ivyo biyoga rero barabinyoye, icaje kubagirira nabi sikindi uwabikomanze, ahubwo yavuze ati ni munkorere inzoga zitanga inguvu, zitanga kurinda, zituma umuntu azinyoye arinda kandi akagira inguvu ku rugamba. Baca baragenda nimba muri laboratoire barahindura ngira baraduza bagira kalitigira bageza hejuru kuri doze bahora bakora ko bivanye niyo komande bari barose. Baragiye baranywa, ariko nizasigaye baca bazibaha muri twa tugurude baha abasirikare batirera izi nzoga, murabona zirafasha ku rugamba, urarinda, muzogende muzitwaje muzinywe, hanyuma urugamba turabiziye ko buzogenda neza kuko izi nguvu zizobafasha, zizobaha inguvu. Aho umusirikare umukomanda babwiye uko urumva aba yabatoreye akantu kameze neza gatuma mugira morale murinda. So kuja ku rugamba wazarende tangura kubarigita, bamwe bakagwa bakabura inguvu. Wazarendo ntiriwe ngo irakoresha ni nkoho canke iki, babicisha ubufuni, babicisha amarionete. Rero umukomanda wabo aribaza ati ibintu biriko bituma dutakaza abasirikare mu buryo bumeze gutya, tugatakaza benshi, biriko bigenda gute? Niho gusa baramforo ati nimuze mudufashe habiperereza, abasirikare bariko barapfa, abasirikare kubwishi bariko barapfa. Niho baza bakora iperereza, abarokotse nibo bababwiye bati erega za nzoga mwaduha ngo ziradufasha, hagudufasha nizo zaturigise, uzinyoye ucucika intege, ucusinzira, abansi baca batwubira. Kumbe iyo raporo ikiza gushika hehe? Kwa Paul Kagame. Ishitse kwa Paul Kagame, aravuga ati ibi bintu ubwo ntibishusha n'impapuro zari zimaze kugera mu rugwiro zijanye n'ingene mu Rwanda bafise ibinyobwa bisanzwe birimo ubundi bunyabutabire nk'uko abanyarwanda babivuga, bufise ingaruka mbi ku magara y'abantu. Izo mpapuro zari zaje gute? Nibyo nanje ngombe ngereko, ariko murumva icatumye abasirikare barenga ibihumbi 6 bagwa ku rugamba bakicwa kugeza aho bihahamura nabo mu gisirikare cy'u Rwanda. Rero iyo nkuru yarashitse mu biro kwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, akiyumva aca bisa n'impapuro z'amaraporo zari zimaze kuva muri Human Rights Watch zamwereka terega waruzi ko mu gihugu cawe hariko haradandarizwa ibinyobwa bihungabanya amagara y'abantu. Niko kucavuga ati finalement bwa bundi reka duhagarike. Reka rero ndaba inkuru y'umwana rero iki isubira inyuma ngo mbere yo ndababarire ingene izo mpapuro zaje zigashika mu biro kwa Paul Kagame, bamurera bati aha mu gihugu cawe hariko haranywererwa ibintu bishobora gusiga ubuzima bw'abantu kaga. Mu gihugu cy'u Rwanda hariho umuntu yitavye Imana. Uwo muntu yitavye Imana ku gaherere ko k'umuntu asanzwe yararongoye ari directeur general wa inguvu gin bita Kazungu. Uwo mugabo rero yari afise umugore
mbwa akaba asanzwe arenga ibigo na Kazungu. Ndumva yari umugore w'indaya, ariko uwo mugabo wiwe abimenya yuko ashobora kuba muvanga hariya mu banyamafaranga nuko Kazungu. Niko yamaze kubimenya na Kazungu, ahubwo Kazungu yakoze ibyo kumuhererera kugira ngo yicwe. Uwo mugabo rero amaze kwicwa, abiwabo bavuze bati umuntu umuntu ashobora gupfa mu buryo budasiguritse bimeze uko. Niko kuba bikeka iyo ka no kutumvikana kwari hagati y'aba bantu. Bati rero reka turondeze basi turondeze. Baca bafata ama echantillo yiwiwe baja kuyakoresha ama examen hanze. Ayo ma examen baragiye bayarakoresha, baca basanga mu maraso yiwiwe harimo ibindi bintu bijanye n'ibintu biboneka ko amaraso yiwiwe bayate arimo ibindi bintu. Niko kuvuga bati ibyo byose ubwo nta nzoga. Urumva aho bari bamaze kumenya bati rero ko bari basanzwe bafise ibyo bapfa n'Ukazungu asanzwe ari directeur wa general w'iryo hinguriro y'ibinyobwa. Reka tubanze turondere natwe ikintu twukora cotuma ko tumaze kubona mu maraso ahubwo ibi bintu si binyobwa binywerega, ahubwo reka turondere ingene twumenye ivyari byo. Baca bavuga bati iyo byose reka tuzana ibinyobwa biri abantu banywa turabe ko ari byo byo babiri arabaze y'urupfu rw'umuntu. Baca baraja kubiza bakibikubitamwa ibipimo babona amadogre ararenze cyane. Bavuga ati ahubwo subirayo muzane n'ibindi byose. Urumva ivyo vyabaye imbere y'igihe y'ibi byabaye ku basirikare bo muri Kongo. Hanyuma ico bakoze baca basanga ibintu bijanye n'abametanoro, doko abazi kubisigura barabizi. Hari ibintu by'amadozi bakoresha iyo barengeje, wowe ukabifata no guhumurahuma uracika intege tusa, ugasanga alcohol niyibaye nyinshi munazikifise ingaruka mbi mu magara y'abantu. Rero hanyuma icaciye gikurikira, abo bantu bararondeye kubitangaza, baravuga bati ibi bintu inganda nyinshi zirimo abagenerali, inganda nyinshi zigifiswe n'imitahe na ba James Kabarebe. Ibi bintu niyo twabishira hanze biratugira ingaruka mbi. Niko kuca baja hehe kubitanga muri Human Rights Watch, bajya abantu baje gateka kazi nabo babereka ibipimo tu. Niko kuca bakora raporo. Izo raporo rero baca baza kuzirungika mu biro kwa Paul Kagame. Ati nyabona mu gihugu cawe hariko haranywererwa inzoga zirengeje urugero. Paul Kagame rero byaraje gushika aho basirikare bagira ico kibazo, aca yibuka za mpapuro, yemwe aca avuga ati bigomba guhagarara. Rero inkuru y'umwana kandi isubiye inyuma nari nabari impamvu Theo wa Ukwezi TV yahunze. Ujya mujama nawe iyi nkuru yayimenyekanye, akiyimenya babimenye ko iyi nkuru nawe ayizi kuko ari isa n'umunyamakuru. Bacambwira ati wowe ibi bintu kabivuga tuzokwica. Niko nawe kubona yuko amaze kumenya amabanga nkayo yahize uburyo ahunga. Mugende mu murabe nawe ni ibintu hafise ku ikintu yaranabikoze ku kiganiro. Rero icaje gutangaza rero abantu benshi, icaje gutangaza na Ibrahim Traore, icaje gutangaza n'abandi bakuru b'ibihugu ngaha muri Afrika bagize ubwoba, baravuga bati ubwo mu Rwanda nta virus nshasha yadutseho, ubwo ni ibintu by'inzoga gusa. Bari ku ruhigi rero rwabyo ubu baja kubisesa. Ari gicerero cyatangaje abantu nukuja kubisesa bambaye impermeable zikoresha iyo hariko haragwanywa virus ikiza roho nyanganda. Byo gituma abantu benshi n'ubu bari muri kabaza bakabaza bati eski bibiri ubwo biri mwiki. Ibwo bibintu nta kindi kintu cinyegeje inyuma. Ico rero natwe nico turindiriye kumenya, kuko ntibyumvikana inzoga zimaze imyaka irenga 10 zinyobwa. Hogera igihe bamenya ko zirimo uburozi, ariko mu kuja kuzisesa bakambara impermeable ntazijya zikoresha iyo bari guhamba umuntu yishwe na Ebola, umuntu yishwe na coronavirus.
bishwe na za ngwara z'ingurube z'inkende mpox. Aha rero question mark, mu gihugu cy'u Rwanda hariko habiki? Mu gihugu cy'u Rwanda nirihe banga rihari? cyo nokora twobwira twosaba ababijejwe kuza bararaba abantu bavuye mu Rwanda bagapimwa bikamenyekana ibintu. Ntabwo uza dufata ibintu minenegwe n'ivyo nari navuze, ntabwo uza dufata ibintu minenegwe haho ushobora kuba hadutse ikindi kintu kishaje ngo ni inzoga. Eje rero ivyo bintu Paul Kagame akibimenya yaciye avuga ati guhera kugwagwa n'impeke hagarika, kubera ko rero ari mitahe y'abantu benshi yahahombera, harimo n'abashefu n'abagenerale yabanje kugira iki kwevakiwa umuryango wiwe, babanza kwigira muri vacances imaraga muri Espagne, kugira ngo ivyo byose bize bitangure gukorwa atari mu gihugu, azogaruke byarahoye. Ni ngorane ni hatari. Ariko mwari mwumvise yuko nawe yaciye aja hirya ejo yari muri yari yaraye mu bitaro muri Allemagne kugira ngo basuzume neza nawe ko chaque 6 mois Paul Kagame aje kugirisha bagasuzumwa bakaraba kuko afise ikibazo aho bamubaze ahanye ku mutwe. Cyose c'est normal, abantu bose turagwara. Rero ejo rero bavuga yuko traitement yaheze akaba yarasubiye muri Espagne. Biro ntagira abantu bazobahenda ngo Paul Kagame yagiye mu bitaro agomba apfe iki. Oya, ibi bintu ni ibintu traitement akoresha buri 6 mois, baraba yuko ubuzima bwiwe cyangwa aho bamubaze ibintu byifashe neza. Rero bakunzi bacu, bakunzi ba Burundi etanu, benshi mwagiye muratubaza ku munsi wejo, ariko amakuru y'ukuri yo kwizera naya. Aya si amakuru uvuga ngo urumva ngo ni ibintu bantu baterateranije. Oya, aya n'amakuru y'ukwizera y'ukuri yabaye. Utarayamenya cyangwa utarabwayumve ntibisigura ko uvuga ngo ibyo si byo. Oya, nuko byagenze bakunzi ba Burundi etanu. Ciao ciao, naho mu biganiro byacu bikurikira.